Mu rugendo umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yararimwo yagendeye ikigo FOMI gihingura ifumbire aho yashimye ibimaze kurangurwa akongera amenyesha ko hagiye kugururwa ikindi kigo ca FOMI mu gihugu kibanyi. Antoine Felix Tshisekedi imbere yo kuganuka yakengurutse ku rugendo rwiwe yagize aho yagiye araca. Remercier toutes les autorités. Shatse gukengurukira umugenzi akaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku butumire bwiwe ntangere nkengurukira abajeje intwaro batandukanye hamwe n'abanyagihugu b'abarundi muri rusangi ukungene batwakiriye aho twagiye turaca byaranezereje cane. Naragize amahirwe yo kunamira ahashimiwe nyakwigendera umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza nongera ndibonera ibiriko birakorwa mu ntumbero yo guteza imbere igisagara ca Gitega mu minsi iri imbere azoba ari igisagara giteye igomwe. Ndakengurukira kandi mwene wacu yanteye iteka ryo guterera mu gutanguza ku mugaragaro iyubakwa ry'ingoro y'umukuru w'igihugu Igitega. En posant une pierre à la construction de ce bel édifice qui sera le palais présidentiel de Gitega. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo igihugu ca Kongo n'u Burundi vyamye bifitaniye imigenderanire myiza ubwo bucuti bukaba bugiye gukomera kurusha. Notre douleur de l'histoire parce que le Congo a accueilli beaucoup de réfugiés burundais. Igihugu ca Kongo carashoboye kwakira impunzi nyinshi z'abarundi igihe kitari gito. N'ubu habonetse amahoro twabaye abavukanyi. Niyo mpamvu turajwe ishinga nuko mu buseruko bw'igihugu ca Kongo hadatekanye. Turateye intege umuvukanyi wacu Felix Tshisekedi ku ntambwe yatanguje yo kugarukana amahoro. D'abord l'encourager pour le processus qu'il a déjà entamé, le processus de paix. Umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi urugendo yararimwo mu Burundi rukaba rumaze imisi 3 kuva igenekerezo rya 21 Rusama.